ninabona uteye imbere ugafasha abantu kusumbya ndaja kunezerwa ndahimbaza Imana ahubwo nanje biraja kunsunika gukora kugira ngo bikunde dufatane mu mugongo ibikorwa bigire gute bigende neza muri make rero ubutunzi ntibuboneka kubera yuko wapfukamye cyane ngo urondere Imana iguhe ubutunzi ubutunzi buraboneka bivanye n'ico wagize gute n'ico waremewe nkunda kuvuga kino kintu ubutunzi bw'umuntu buramatanye n'ikintu umuntu yaremewe Imana ntezagira abanebwe ihezagira ibikorwa by'amaboko yacu ivyo bikorwa by'amaboko yacu navyo si ibintu upfa gukora ugomba kumenya impamvu yawe yo kubaho kuko abantu benshi bariko barondera amafaranga mu nzira zitariyo iki kintu ndagisubiyemo abantu benshi bariko barondera amafaranga mu nzira zitariyo baramwaza ati hagati y'amafaranga n'Imana uhisemo iki aravuga ati jewe misemo amafaranga uri kurumviriza inyishu yishuye uwo menga sinyishu y'ukuri mugabo bivanye n'igana bisiguye naratangaye cyane nasanze yavuze ukuri kuzuye yavuze ati burya mu bisanzwe umuntu asaba icyo adafise ati rero Imana sanze ndayifise shaka amafaranga yego rero abantu benshi muri no minsi wewe yaramaze ibishobisho byo byaramaze kumwumvisa kumengo afise Imana muri uko kwibaza ariko afise Imana acabona ko Imana yamaze kuyironka akacagira gute akaca arondera ibintu aroke uri kuramura mu vyumviro vyiwe no mu ngeso ziwe nta Mana agira vy'ukuri kuko nimba isi imeze nkuko imeze uno musi hari kimenyetso kiriko kiratwereka yuko isi ikeneye Yesu Kristo ejo bundi hari umuntu yagiye mu Buganda agenda abwira abantu ababwira ivy'amafinance agenda hariya muri iriya ville ya Mbarara ababwira ivy'amafinance biki nibiki abantu bamubwira ati sha twebwe n'ukuri nta kibazo cy'amafinance dufise dushaka Imana ayaya numva ndaryohewe vraiment ndabaye touché mu buryo emotionnel mu bishobisho hama mvuyeyo ngira nuri imodoka mve ngaho muri ico gisagara numva ijwi rimbye ry'Imana rimbye ngo wewe ntubona ko waryohewe ngo arya amazu ngo ni meza aya mamodoka bagenderamwo ni meza ati hajya je nashaka ndakwigisha ikintu kimwe ati urabona arya amazu wewe ubona umengana amazu mugabo zijya n'imva arya amamodoka ubona umengana amamodoka mugabo sosonde serkeye irambwira ngo womenya inzira bakuramwo ano mafaranga worira womenya inzira bakuramwo aya mamodoka n'aya mazu worira Imana irambwira ati iyo umuntu yivye amafaranga ahitanye amafaranga akayakura mu bintu bibi akaza akayafungura akayakoresha aba ariko yubaka umubiri uhumanye yubatse imyeme ihumanye yubatse umusha uhumanye Reka nongere kubaramutsa abakunzi ba Horikana TV aho mudukurikirana mwese muherereye abari mu gihugu cacu ciza c'u Burundi abari hatandukanye mu bihugu bitandukanye mwese mudukurikirana ndababwire nti imwiriwe canke mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye kuri Mikonje Sirane Radio nkuko musanzwe mumenyere ari je ndabashikiriza ibiganiro byo ngaha kuri Horikana TV reka ndabibutse yuko turabakunda kandi tubizeze yuko 2026 tuzobakorera ivyiza gusomba ivya 2025 kubera ko tuva mu bwiza tuja mu bundi kandi ntitwicaye turahari kugira ngo dushobore gukora mu gubwe neza tumarana irungu mu kuvuga ijambo mu kubaka imitima yanyu mu kubaka ubuzima bwanyu nuko turahari rero kugira ngo byose bize bibagendekere neza no musi ndafise umutumire wanje sinomuvuga araza kwivuga hama Jenny baza yuko agenzwa no kutuganirira cyane gose dushaka kumarana irungu no reka ndamwakire ndakwakiriye kuri Horikana TV murakoze cyane ni aho niyo ngabo ego ndanezerewe cyane kuba nongeye kuboneka kuri kamera kugira ngo dushe kuganira iz'ubwami bw'Imana cyane cyane ko dusivye zigiro ko bitegerezwa kuduhindura kugira ngo duhindure amahanga tuyegereze Kristo murakoze cyane nuko nawe urakoze sijya mbere mu mubonye n'umuntu w'umwizigirwa kandi atunze ijambo muri we nibaza yuko ikiganiro ca mbere mwarakibonye ndazi ko cabakoze ku mutima kandi turakeneye amakomantere yanyu aho ubona turashaka ko mutubwira ko byukuri ivyo dukora bibanezera canke biriko birabafasha please turabasabye amakomantere yanyu turashaka kandi mugire partage na subscribe nukuri dufise abantu benshi dufise ababone benshi mbwa tukarabwa n'abantu bake turashaka rero tugongere tubibutse murabe ibiganiro byacu ntidutambe twirorera nuko mu kiganiro cacu rero cuno munsi nizere yuko muza gufashwa ego muza gufashwa reka twakire mukozi w'Imana agiye kutubwira ijambo adusengere hama yongere anatugaburira ijambo kaza cyane ego kadusenge ego
Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye ko ubwenge bwacu bwamaze kurasigwa n'umuco wa mwemu wawe n'ivyumviro vyacu vyamaze kurasigwa n'umuco wa mwemu wawe na emotion zacu zamaze kurasigwa n'umuco wa mwemu wawe imwemu n'imishaha n'imibiri vyacu byose vyamaze kurasigwa n'umuco wa mwemu wawe kugira ngo bikunde tuvuge kandi dushitse inama zawe mu biteze bose kwakira ubuzima bukomoka kuri wewe mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti amen. Abakunzi ba Holy TV mutwihanganira muzarambirwe nuko dusengera kuko niyo mico yacu nuko reka rero twinjire mu kiganiro nyezina nukuri ikiganiro nyezina cyo no wose mutora gatebe mwicare mudukwirikirane mwumvirize eske ivyo turiko turavuga nivyo canke sivyo uno munsi hari amashengero menshi kandi atandukanye hari n'abakozi b'Imana batandukanye muri abakozi b'Imana batandukanye mbega abakristo babakurikira byukuri bagiye kurondera ijambo canke bagiye kurondera ibitangaza ni muri kino kiganiro kazi turahaye kazi mukozi w'Imana murakoze cyane ego ndanezerewe cyane gose kubw'iki kiganiro umuntu w'Imana ariko aradukurikirana urano hatandukanye hari abatari nga mu Burundi hari abari mu bindi bihugu byo hanze canke bari ahandi hantu bariko baratubwira ati umuntu ariko arumviza kino kiganiro atore agatebe yicare nukuri wicare kuko ni inzira zibiri tugomba kuvuga nituje guhanura ibintu bijana abantu muri Gehinomu ariko tuje gukebura abantu bari mu nzira itariyo kugira ngo baze mu nzira yo kuko abantu benshi bariko barazimira bitwa ko bari mu nzu y'Imana umuntu agapfira ahantu kanakari kugira gute yari gukirira rero amajambo n'amajambo akomeye cyane atubwira ko abantu benshi bariko bakurikira ibitangaza aho gukurikira Imana ndababwire ngo umuntu ashaka gukurikira ibitangaza akazopfa akaja muri Gehinomu mugabo nta muntu akurikira Imana azopfa rubi nta n'umunsi numwe kandi ikintu gitangaje ibintu abantu bakeneye umuntu akurikiye Imana akanywana nayo arashobora kubironka muri buno buzima akongera akaronka n'iherezo ryiza mugabo ikintu gitangaje nuko umuntu ashaka kuronka ibintu buntu mugabo ivyo bintu akazoja muri Gehinomu kandi yarabirose rero ntuzotangare ngo wamugurutse igikomeye ukumuguruka my friend igikomeye no kwizera Kristo ukanywana nawe rero reka twisunge amajambo y'Imana kuko ivyo tuvuga byose bishingirwa intahe n'ijambo ry'Imana mwe mu w'Imana shingira intahe ijambo ry'Imana kandi n'ijambo ry'Imana rishingira intahe mwe mu w'Imana abegere Bibiliya dukoreshe ijambo ry'Imana riri muri Yohana igice cya 6 guhera ku murongo wa 25 umutwe w'amajambo avuga ngo umutsima w'ubugingo ni Kristo Yesu twese turabizi 25 kugeza ku murongo wa 29 aravuga ngo bamonye hakurya y'ikiyaga baramubaza bati mwigisha wa kino ryari Yesu arabishura ati nukuri ndababwira ni mundondera kuko mwabonye ibimenyetso ariko nuko mwariye kuri ya mitsima mugahaga nimukorera ivyo kurya biyoka ariko mukorere ivyo kurya bihoraho bizana ubugingo budashira nivyo umwana w'umuntu azobaha kuko ari we Imana data yashize ko ikimenyetso baramubaza bati tugere dute ngo dukore ibikorwa vy'Imana Yesu nawe arabishura ati igikorwa cy'Imana ngiki nuko mwizera we yatumye Mana imbazo cyane gose dusomya n'amajambo dusanga abantu menga bari bafise rezo yo kuza kurondera umutsima amen hari umwana bigeze kubaza ati none wewe mbega hagati y'amafaranga hamwe n'Imana hisemo mwiki umwana aravuga ati jewe namana misemo amafaranga uriko uramwumviriza umenga nta rezo wamengo nta rezo yarafise mugabo yarafise mire rezo amaze gusigura ivyo arivyo aravuze ati bo yarasanzwe atabyara oya yari umwana mutoya yari umwana muto yari umwana muto baramubaza ati hagati y'amafaranga n'Imana hisemo iki yego aravuga ati jewe misemo amafaranga uri kurumviriza inyishu yishuye uwo menga sinyishu y'ukuri mugabo bivanye n'ingene bisiguye naratangaye cyane nasanze yavuze ukuri kuzuye yavuze ati burya mu bisanzwe umuntu asaba icyo adafise ati rero Imana sanzwe ndayifise shaka amafaranga yego rero abantu benshi muri no minsi wewe yaramaze ibishobisho byo byaramaze kumwumvisa kumengo afise Imana muri uko kwibaza ariko afise Imana acabona ko Imana yamaze kuyironka akacagira gute akaca arondera ibintu aroke uri kuramura mu vyumviro vyiwe no mu ngeso ziwe nta Mana agira vy'ukuri kuko nimba isi imeze nkuko imeze uno musi hari ikimenyetso kiriko kiratwereka yuko isi ikeneye Yesu Kristo
ejo bundi hari umuntu yagiye mu Buganda agenda abwira abantu ababwira ivy'amafinance agenda hariya muri iriya ville ya Mbarara ababwira ivy'amafinance biki n'ibiki abantu bamubwira ati sha twebwe n'ukuri nta kibazo cy'amafinance dufise dushaka Imana ati wana shaka gushima tuyafise tuye tugira tuguhezagira tukugira umuntu muzima kandi vraiment baramuha amafaranga baramuhezagira mugira umuntu muzima ati rero wewe ko akiriye amafaranga nuduhereze icyo tudafise twe twagwaye icyo udafise natwe duhereze icyo tugize gute tudafise ariko tubwira abantu twibutse abantu yuko umushinga w'ibintu byose ni Imana nababwiye ntukangwe n'ibitangaza je peux prier pour toi ndashobora kugusengera ijana kwijana nawo buri kimuga nkakumugurura mugabo kuba nakumuguruye nakumugure kugira ngo ubone ibitangaza by'Imana nzima hama wizere ko ibaho hamonywane nayo iki kintu ntigikanga abantu hari abantu yibaza donc afatwa na emotion agiye mu nzu y'Imana bakamusengera akabona rosakazi akabona akizingwara agaciyumvira ko azoja mu ijuru ivyo ni ivyumviro bicuritse Imana ibazo cyane gose turagomba kumenya mbega aba bantu barondera ibitangaza mu nzu y'Imana hamwe n'abantu barondera Imana by'ukuri ingaruka y'ivyo bintu ni yiyi uri kuraraba aba bantu nivyo baje barondera umutsima kuri Yesu kandi nawe urumva baje amubesha ambwira ngo dufite igishika twariko turakurondera Yesu aravuga ati wapi kabisa mwe nabibonye ivyo murimwo mwebwe ni muje mukurikira ibitangaza mwabonye kwera igitangaza Yesu yari karavuga ni ibi bitangaza byashingira inta ijambo yari karigisha kugira ngo bikunde donc agire gute abantu bamwizera no hepfo urabona ko bamuhaje ati none igikorwa kugira dukora igikorwa cy'Imana tugire gute ati nuko mwizera umwana byeri igikorwa by'umwana Imana yatumye rero birasigura iki bantu b'Imana muri ko muradukurikira abarundi bakunda kuvuga ngo urashaka kugwa mu ruzi ugwita ikiziba abantu benshi bari mu buzimire budasanzwe kubera ukutamenya iyo umuntu arondera ibitangaza iyo umuntu arondera ibintu ku Mana mugabo adashaka Imana it's a divination ni divination n'ubupfumu ico kintu abantu bakimenye ndakivuze neje zogisubira ubwo n'ubupfumu jewe ndibuka naho ranja kuri abantu barakwiye kumenya barakwiye arico bita les réalités spirituelles hamwe na les vérités spirituelles ico kintu abantu barakwiye kubitandukanya au fait urabona umuntu w'umunyampemu cyangwa umuntu afise ingabiri washaka kuba uri ngaho ukabona amabanga y'ibintu vy'umuntu cyangwa ugasobanukirwa ikibazo umuntu afise ni ibintu bibaho ku muntu wese w'umunyampemu ivyo no mupfumu arabishoboye n'umuntu wese asenga akarengana izi dimanche cyangwa uru rwego rw'abantu bagendera mu mubiri bagendeshwe n'ibiboneka arashaka kubibona iyo rero uri umukozi w'Imana ukacukorera ku kintu bitare réalité spirituelle no kuvuga umuntu wese w'umunyampemu amaze kuba afise amaso abana n'ibindi bintu bitandukanye by'abandi bantu babona uko uhuye n'umuntu cyangwa uri kumwe n'abantu ashaka kubona ibintu mandure abakozi b'Imana bagenzi bacu bariko barumva icyo turiko turavuga iki kintu abantu benshi barashobora kuba bagisemwo ikibazo nkuko nanje nigeze kwanda gisemwo ikibazo narashobora basha kuntumira mu bikorane nkagenda nkore bikorane use nk'ibikorane by'imisi 3 hamukagenda ugagarara imbere wowe aho kuvuga ubutumwa bwiza ngo wigisha abantu ubereke inzira z'Imana zimwe ugatangura kubona ibintu vy'ubuzima bw'abantu ingorane z'abantu nkacanja ngaho nkabwira nakawe ndabona uku urafite ikibazo kiniki kandi Imana ikoze gutya nkasubira nkaja muri uyu hama nkaja gusanga wa mwanya wose kwera ko je najanye n'ivyo abantu bagize gute bakunda nkasanga wa mwanya w'igikorane nawe umaze ndi muri ivyo ndi kubwira abantu ingorane bafise alors bari basanzwe bazizi kandi naho ntari kubabwira ko Imana yobatabara yego sivyo ko Imana irakunda abantu bayo nkacasanga umwanya wo kubigisha ngo babe muri position mu kibanza kizima Imana yobasangamo na utakaje bisigura iki jewe kwera ko nagize emotion zo gushobora gufasha abantu sindi umuntu mubi Imana ntishingi cya kubera ija kuraba intention yiwanje iraja kuraba intumbero yatumye nkora ivyo nimba nakoze ivyo kugira ngo niyerekana ko umuntu w'igihanga ko umuntu w'igihanganye cyangwa ndabaronderemwo amarongo Imana harimo tolerance kuko Imana ntibona umuntu mu bintu ariko arakora Imana iraba mu mpamvu uriko urakora ibintu nimba ufise impamvu nziza nta kibazo mugo ufise impamvu mbi naho ukora ibintu vyiza aho haba hariho ikibazo rero abakozi b'Imana benshi mereye ku bakozi b'Imana kuko iyo umuntu agomba gukiza ibintu ahera mu mutwe umutwe wa paranganye acaba ingorane mucyamwana ko umuntu iyo yasaze umutwe wagize ibibazo bino umutwe wagize ibibazo nizi zindi parti nizikora n'abakozi b'Imana bakwiye kubimenya ibi bintu dushatse izingorane turazikora mu bantu umuntu iyo aje mugishe kunywana n'Imana
bamaze kuba umwe n'Imana twe dusa amasezerano menshi muri Kristo Yesu akomakomeye cyane harimo isezerano rimwe rivuga ko Kristo no mukwe ariko twe turi umugeni rero nimbiri isezerano rivuga ko turi umukwe nawe ari umukwe natwe tukaba abageni bisigura ko nitwamara kwemera tukagikora alliance tukaba umwe ubutunzi bwose turabusangira Bibiri ivuga yuko ngo ivy'ubwami ivy'ubutunzi ivy'ubushobozi ivy'icubahiro ngo intebe zose zikomakomeye ni za Kristo bisigura ngo tumaze kuba umwe ntashwa aba afise dusangiye vyose il est obligé yo gusangira vyose natwebwe nkuko kwinkumi igiye kubakana n'umusore kanaka agiye kubakana n'umusore kanaka umusore ibintu ntabakivyigabira ahubwo bacagira gute bacabisangira Imana imbaza cyane gose rero ndabashingiye ntaye gatoya umwanya mutoya inshuti kura amaso ku bintu uyahanga Imana jewe hari mu 2017 ndahaguruka ndabwira Imana kwena namaze kubona ko nafashwe n'umuhamagaro mu vyumviro vy'iwanje nifuza yuko ushobora gukora business 2017 mu vyumviro vy'iwanje nabona yuko nkwiye gukorera Imana mugabo nkakora utuntu business tunyigiriza amafaranga ko nimba ari ikintu nabonye kibabaje kandi kibabaza umutima w'umuntu nuko ukore ibikorwa vy'Imana full time ukirota uvusanga mu mafinance nta kintu gira je ndafukama ndabwira Imana nafashe iminsi 40 senga nisonzishije ndabwira Imana shaka kumenya source ya mafinance yiwanje kugira ngo ndagukorere fisa amafinance Imana ikanganiriza ibintu bitandukanye n'ivyo niteze ndasubira mvayo mfata iminsi 21 senga nisonzishije ndabwira Imana uko vyagenda kose je ndagukeneye Imana ikanganiriza ibindi bintu bitandukanye n'ivyo nifuza mvuyeyo ndavuga nti tayari ari gupfa ndapfuye je mugabo simva yo kugeza unyishuye fata iminsi 4 ntarya ntanywa ndasenga ku munsi ugira kane Imana irangendera mbya ati umviriza injyajya zonyene nizo zisenga zindondera ko ibintu mugabo abana baje ntibandondera ko ibintu ahubwo basenga banywana naje mugabo umuntu Imana ngiriye ikiramishura mbya ati impamvu yawe kubaho niyi urumva ko vyaciye vyoroha narakuye sinahomvye umuntu asenga muri make ndonka hajije umuntu asenga gusenga n'ibihombeshe uko vyagenda kose uragira ikintu ukurayo rero gusenga usaba ibintu utarondera Imana ni ibintu vy'injyaki my friend wihane ubujyajya no kuri nimba usenga urondera ibintu udashaka Imana ugashikarondera ibitangaza ukarondera ibintu ku Mana iki kintu ndakikuburiye nk'umukozi w'Imana nk'umuntu w'Imana ubwo buntu n'uburyarya vyihane amen mwisi turimo dufise umugwi w'abantu benshi uyu munsi bariko barondera ibintu badashaka Imana nico gituma ubona biciye muri izo nzira nyene ivyo bintu barimo ntibahinduka nta rukundo bagira barasekana kuko nimba umupastori yicaye ngaha uwenda kicara uyu akarondera amafaranga akarondera n'ivyubahiro turaje kugwana turi babiri wowe uraje kungwanya nanjye ndakugwanya ni donc ni competition rero ko turondera ibintu wewe urangwanya nanjye ndakugwanya duce dusambura n'igikorwa cy'Imana mugabo nimba twifuza yuko izina ry'Imana rigira gute rihabwa icubahiro hama n'abantu b'Imana bakaronka ibisubizo ninabona uteye imbere ukamenyesha abantu Imana kunsumvye ndaja kunezerwa ndahimbaza Imana ninabona uteye imbere ugafasha abantu kunsumvye ndaja kunezerwa ndahimbaza Imana ahubwo nanjye biraja kunsunika gukora kugira ngo bikunde dufatane mu mugongo ibikorwa bigire gute bigende neza muri make rero ubutunzi ntibuboneka kubera yuko wapfukamye cyane ngo urondere Imana iguhe ubutunzi ubutunzi buraboneka bivanye n'ico wagize gute n'ico waremewe nkunda kuvuga kino kintu ubutunzi bw'umuntu buramatanye n'ikintu umuntu yaremewe Imana ntezagira abanebwe ihezagira ibikorwa by'amaboko yacu ivyo bikorwa by'amaboko yacu navyo si ibintu upfa gukora ugomba kumenya impamvu yawe yo kubaho kuko abantu benshi bariko barondera amafaranga mu nzira zitariyo iki kintu nagisubiyemo abantu benshi bariko barondera amafaranga mu nzira zitariyo hama rero umutego uri muri ivyo bintu byo gusenga umuntu arondera ibintu atari karondera Imana biri hehe amen amen iyo ugiye kurondera ibintu utariko urondera Imana kubera ko Satani asanzwe abizi yuko wewe ntiwizera uwizera no umuntu yamaze gutahura yuko ari muri Kristo Yesu yavutse ubwa kabiri kandi akunda Imana yiyeguriye Imana anywanye n'Imana kandi yimatanije n'Imana iyo rero Satani amaze kumenya yuko wewe utarizera hanyuma akabona ko ufise intumbero yo kurondera ibintu atamana by'ukuri uri kurarondera wewe urashobora gusenga umaze gusenga urondera ivyo bintu Imana ikihorera le diable arondera Satani aca izindi nzira ushobora kuronkamwo bya bintu kanaka uri kurarondera ukibaza ngo Imana ibiguhaye kumeni Satani agusutse agwaye ivyo bintu wibaze ko ari Imana ndabaha urugezo z'umuntu umunsi umwe yaragira afukama abwira Imana ngo Mana cyenda shaka urugo cyari umuntu w'inkumi akiravuga ati jewe yabikoze mu ibanga aca muri shamba avuga ati Imana jewe
ukaramuka unyishuye ikimenyetso kizonyereka ko umugabo ari uwanje azoza mpe kado ya Bible. Yarahejeje kuko ntiyashize umutima ku Mana. Kubera abantu bakijyo cyangwa abantu bizera niturongora umukobwa kandi turongorwa n'umuhungu, ahubwo turongora destiny kandi turongorwa na destiny. Nukuvuga wa wundi Imana yaturemera. Wowe ugenda uvuga ngo urumva ngo azozagira gucyanya. Kuko ivyo uvuga ro diable na baravyumva, Satani aravyumva. Kiretse usenge mu ndimi zitamenyekana. Kusenze mu ndimi zitamenyekana ukominikana n'Imana, ivyo mukominikana n'Imana. Ro diable ntavyo yumva kugira ngo agire gute abikore. Rero amaze gusenga gutyo, kubera ko ashize umutima ku bintu adashize umutima ku Mana, haca ro diable acamuhagurukiza umuntu umupagani kabisa umwe mubi, acamuzanira Bibiliya nk'ejo ejo nk'aya mango, acamuzanira Bibiliya. Wa mukobwa cyarasaraja mu mpemu, mugabo ngiragiye muri emotion simpemu kuko simpemu avuga ati ati yo Mana ati wa wundi yaruyu Mana habicubaro tingiye mu nyishu age wa mupagana aramwibaza ati tabakizwa ndabonye ati turabonye ingene bashaka kubakoropa abantu nibijuju ngo baragiye barabana, yarakubiswa ahera kuri uwo munsi babana akubitwa. Ngira ngo ibimogi n'amayoga n'ibiki bintu byose bibi bipfuye nabi, aramubwira ngo none wowe ngo Simana yakumpaye ngo reka ndaguhushure n'Imana kumpaye. Kubera iki? Ukutamenya. Nshuti, abantu benshi bariko bahahamira ibintu mugabo bagakura umutima ku Mana. Mwibuke Abisirayeli batubereye ikimenyetso. Umunsi umwe banga kurya manu Imana iri kirabaha, baca bifuza inyama. Aroke iyo Imana iri kugushyira mu buzima kanaka, ibifise impamvu iri kigucyara mu buzima kanaka. Je nkunda kugira abantu ikibazo cy'ubuzima kanaka ubayemwo, vyaba umusesekara canke bikeye, ikibazo urafise Imana. Nimba ufise Imana iri mu ruhande rwawe, ibisigaye byose uri kuracamo, humura gusa nywana n'Imana, wumve icyo mwe mu Imana karakubwira kibe ari cyo ukora. Abisirayeli bakura umutima ku Mana, bahanga amaso yabo inyama. Babwira Imana ngo uko vyagenda kose dushaka inyama, wadukuye muri Egiputa twarajya naho twaruha twararonka ibintu byose by'agaciro tukabifungura. Imana ati mushaka inyama gusa. Nkejo ikibazanira inkware zija ngaho, uwayishize ko amenyo wese yahise apfa. Zari inkware zirimo ubumara, kugira ngo Imana ibereke yuko kunywana nayo bizobanazanira ivyiza gusumba guhanga amaso ibintu. Rero my friend, ndakubwize ukuri, urashobora ko warazimiriye mu nzu y'Imana. Wewe ukibaza yuko wakijijwe utigeze ukizwa no munsi numwe. Nimba winjiye mu nzu y'Imana, abantu barakubwiye ngo ingo ucugira amagara meza, ingo ucukira ingwara, ingo ucironka akazi, umuntu wa mbere yazimiye ni wewe. Wari ukwiye gukizwa ugahinduka. Nituza ngo Imana iduhe ibintu, tuza ngo tunywane n'Imana, tumatane nayo, tuvuke ubwa kabiri, tumaze gusangira akameremere, tugasangira ubuntu nayo, ibintu biri palpable. Yesu yavuze ngo utwo tuntu n'inyongera. Utwo siniyumvira ari gituma tuza turondera inyongera aho kubanza kugura. Ibaze nk'ubu wowe udandaje itomati, ahubwo ngiye kugura ugiye kugura itomati, ni mu mpinyongera, ukagenda kugura itomati hamugacwera kunyongera, umuntu akubona kubona nk'umusazi. Oya ntaguciriyemo, ni nkuko wovuga ati nyongera utaragura. Umuntu akubonye c'est de la folie. Nukuva yuko abantu benshi bameze nk'ibiyingiyingi mu nzu y'Imana, mu isengero. Imana ikirabaraba ibabona nk'ibiyingiyingi. Ndabaha kandi karorero. Hari muri 2019 haza umuntu yari umukozi w'Imana, hanyuma amaze kuba umukozi w'Imana atuma abantu nariko ndaministeringa mu ntara za ruguru gucyanya, ndiko ndakora ibikorane byinshi. Hanyuma aratuma abantu arabye ati genda barize uriya mukozi w'Imana koza kadufasha, twe igikorwa cyacu kiri mu ntango. Rero ko kiri mu ntango, ministère apostolique irakenewe cyane kugira ngo dushe kugira gute dushe gufasha ishengero gukura. Arampamagara cyenda avuga ati kome ari ibintu by'ubwami, nkibaza ati no ibintu by'ubwami bw'Imana nta kibazo, ko navuga lo Christ, navuga Kristo, nkavuga ubwami bwiwe, ibikorwa vyo bihebuje, ukugororoka, ukwezwa. C'était que ça. Nigishivyo. Rero cyarazarambye ati Imana yamuhamagaye kugira abantu des milliardaires. Waravuga ati jewe nivyo Imana giye yampamagariye. Mugajewe ico ndabiziko. Imana nishobora guhamagara umuntu ngo umukozi w'Imana ngo agira abantu milliardaires. Kubera wewe ntushobora kugira milliardaires abantu deja basanzwe ari milliardaires. Deja wewe c'était en Christ. Wewe umaze kumatanya n'Imana ukabwana w'Imana.
ubutunzi Imana ifise bwose ni gwawe none ni gute ugomba kuba mu milliardaire kandi uri mu milliardaire bisiga ko uri kurondera ikintu ufise deja cyane navuga ati okay nta kibazo nzora bingene shobora kubigirira gestion bagatuma abantu baza kuvuga ubutumwa bwiza kabya ati okay utegerezwa kwigisha abantu yuko baje ngaha muri no rusengero baca baronka amagara meza bamaze kuza ngaha baca baronka amafaranga nja gusanga toutes les personnes bari binjiye muri iryo toraniro bose n'abapagani buzuye kandi nibahinduka nimba arabashwanyi barashwana nimba biba bariba nimba bakora ibi nabiriya bakora ibi ndagira uburuhe bukomeye cyane kwera iki ubwo uruhe nagize je nagomba kwigisha abantu d'abord kubanza kunywana n'Imana kugira ngo bikunde ko umaze kunywana n'Imana mukaba umwe n'Imana ushaka kubona ubukene burya umuntu abona ubukene abona koko ataravuka bwa kabiri ngo anywane n'Imana kuko umaze kuvuka bwa kabiri wowe nusura guharura mu mifuko yiwawe ubutunzi bwawe ubona mu mufuko w'Imana kuko mama wanje na papa wanje ubutunzi bafise je nk'umwana ndawufise ko access rero Imana mu nyuma irambira ngo ibi bintu abantu barimwo n'ubuyobi mu nyuma ndavuga nti muntu w'Imana ko mwebwe nigisha le christianisme nigisha abantu kunywana n'Imana kwiyegurira Imana no kumatana nayo hama nkabumvisha yuko bamaze gutunga ubutunzi ari kibazo cy'umwanya agati jewe vraiment jodi au revoir mwarakoze munsabira umugisha nk'abakozi b'Imana ico gihe ntiyaryohewe kwera abona kumenga ahumvye nyene irema kiramufasha ibintu muganda avuga ati okay moi je quitte rero muri maki wa muntu we wagiye mu nzu y'Imana urondera amafaranga urondera amagara meza urondera akazi mugabo ukabubizi neza ko atagahunda ufise yo kunywana n'Imana atagahunda ufise yo kuyegurira Imana atagahunda ufise yo kumatana n'Imana kugira ngo n'abantu babone ivyamwa vy'agakiza babone ivyamwa vya Kristo uri muri divination uri mu bupfumu bivemwo hariho abantu bari mu bupfumu kandi bari mu nzu y'Imana nawe wa mukozi w'Imana we uhagarara ngaho ahera ukagenda kubwira abantu yuko bagomba kuza ku Mana kugira ngo baronke ibintu biriya anye nshuti ni wongereko ni vyiza ko abantu baheza giko bagira amagara meza baronka amafaranga baronka ubuzi mugabo ni wongereko naka kantu kandi ukagire umushinge kwanza sa kantu ni kintu gikomeye nibagire fondation Kristo hama ibisigaye bibe inyongera ni vyiza kubumvisha ko abantu bukene atari umugabane wabo ingwara atari umugabane wabo ibi bintu byo kuburanirwa atari umugabane wabo mugabo ikintu cya mbere cyihutirwa ni Kristo niwe fondation y'ubutunzi nyakuri Kristo niwe fondation niwe mushinge w'amahoro nyakuri Kristo niwe mushinge w'ibintu byose byiza bibaho ibindi byose no gufundikanya nuko ntugakurikira ibitangaza ko abakurikira ibitangaza nta juru bose bazojamo mugabo abakurikira Imana bazoronka ivyo bitangaza bongere baronke n'ijuru bagire amaherezo meza nibaza yuko bantu b'Imana niba twibaza ko ijuru ari kuronka amafinance ari kuronka ibintu biteye ubwoba abapagani bo cyadutangaye ngire ko ndangiriza kuri kano kana ndababwire yuko hariho amafaranga atomoye ava muri Kristo Yesu hariho n'amafaranga isi itanga wewe ugira shwa uriko ararya ivyo mu isi bivuye mu bintu bihumanya biramuhumanya bigahumanya n'uruvyaro rwiwe uriko arya ivyo mu ijuru bituma agira gute yoroherwa kandi akagira igikundiro sinzi impamvu wazokwiyumvira impamvu ba Daniel base kurya ibintu biterekerejwe vy'ibwami bakanga kwiga n'indimi z'urukarudaya iyo tuvuze indimi z'ibikarudaya harimo ibishegabo harimo amajambo apfuye ibintu bishisha binuka nyene isivuga aya majambo usanga harawe n'isi abantu usanga bama barimwo misi yose nizo n'indimi z'urukarudaya iyo tuvuze ibintu vyaterekerejwe vy'ubwami ubwami bw'umwiza burahari buriko burakora hari amafaranga yiyerereza kugeza uno musi arondera abantu b'Imana kugira ngo agire gute abahumanye ba Daniel ntibagihari ariko twebwe jewe nawe turahari rero nitutaba amaso ngo duhanga amaso ivyo mu ijuru nashaka ndakubwira ko ibiturondera vyo ngo biduhumanye biruzuye ni vyinshi birivuga mu bikorosa gice cya gatatu ngo duhanga amaso asanga twarapfuye tukazuranwa na Kristo duhanga amaso mu ijuru kwa Kristo hari amafinance avuye mu kuri kandi agira gute atweze ko tuyafungura twezwa Imana ibazo cyane gose umunsi umwe nagiye ahantu ni mu gihugu no genda ahantu ameze nko kuri beach ndagenda ndaryoherwa ndanezerwa cyane gose ndasenga shima Imana mbonye amazi ndavuga nti sinaribwigire mbona amazu nk'ayanye vraiment tomowe Mana uko vyagenda kose warakoze guhezagira bano bantu ayaya numva ndaryohewe vraiment ndabaye touché mu buryo emotionnel mu bishobisho hama mvuyeyo ngira nuri imodoka mve ngaho muri ico gisagara numva ijwi rimbye ry'Imana mbye ngo wewe ntubona ko waryohewe ngo arya amazu ngo ni meza
aya mamodoka bagenderamwo ni meza ati hajya je nashaka ndakwigisha ikintu kimwe ati urabona ry'amazu wewe ubona umenga n'amazu mugabo zijya n'imva arya mamodoka ubona umenga n'amamodoka mugabo sosonde serkeye irambwira ngo womenya inzira bakuramwo ano mafaranga worira womenya inzira bakuramwo aya mamodoka n'amazu worira Imana irambwira ati iyo umuntu yivye amafaranga ahitanye amafaranga akayakura mu bintu bibi akaza akayafungura akayakoresha aba ariko yubaka umubiri uhumanye yubatse imyeme ihumanye yubatse umushaha humanye yubatse ibintu byose bihumanye n'uruvyaro azovyara uzoja kuri ubwo butunzi rurahumanye cyane ngo Imana ushobora byose uzundinde kurya ibintu bihumanye nzorye duke ndyame kare vyoba vyiza gupfa uri muzima aho kuba ugenda warapfuye Mana imbazo cyane gose rero ntukangwe n'ivyo udafise ariko none ivyo ugomba ko biva hehe hama babifise ubaza ko babikuye amaja hehe nshuti kwiba birashobora gushikira umuntu wese ari mu mubiri Zakayo nawe byaramushikiye aragenda atoza amakori ibi bintu by'abantu mugabo umunsi umwe yumva ubutumwa bwiza nko buturiko turavuga abwumva na Kristo aravuga ati bwabo ndi mwijuru hari amafaranga nkabajewe narakiriye amafaranga mu manga acayitamwo kwihana asubiza bya bintu incuro zine aja kugira gute kwizera umwami Yesu muntu w'Imana ko wihumanya ugahamanya n'uruvyaro rwawe ugahumanya n'imiryango yawe n'abantu bose ugaburira n'abantu bose utunze ivyo bintu ntibiteye isoni bihebe ubisubize inzara ntizokwica mwijuru hariyo ubutunzi mwarahezagiye cyane gose nawe warahezagiwe amen bakunzi ba Holy Canaan TV nta bindi numva norenzako nukuri turabwiwe reka nongere ndagushimire kubwa kanya keza waduhaye amen shimire n'abakunzi bacu mwaduteze amatwi nizere yuko nukuri byukuri mwafashijwe reka rero nongere ndanabasezere ndababwire yuko araho ubutaha reka turangize dusenga Data twese uri mwijuru turagushimiye kubw'ikiganiro ciza gejeje guca hano hantu mwami turagushimiye kubw'abakunzi bacu kubw'abakunzi ba Holy Canaan TV turagushimiye no kubwo iciyumviro ciza wateretse kubw'umuntu yazanye Holy Canaan TV uramushoboza uramuha imbaraga n'ubushobozi bwawe biva kuri wewe mwami ibisigaye data turabigushize mu maboko turazi yuko uri Imana igira neza turakwizeye kandi kubaha mwami turazi neza yuko uri kumwe natwe turashobozwa kandi tuzogera kure turagushima amen.